Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yaje kudushikira na makuru adahumuriza. Itangazo riva mu biro vy'umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ntirihumuriza ku magara ya Keri Nkurunziza nyuma yuko yibonekeje mu mpuzu zitaboneka mu gihugu c'u Burundi. Na Keri Nkurunziza batangaje umugambi ukomeye cyane ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma yuko mwumvirije umugambi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amufise ko vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yaje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi kuri we wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abatwumviriza muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu werere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Abatwumviriza muri Igitega, abatwumviriza muri Bujumbura, turabaye ikaze mu bisata bitandukanye, abatwumviriza muri mu makomine agiye atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, na mwese mwumviriza amakuru yacu muherereye ahantu hatandukanye, turabaye ikaze muri aya makuru. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora kaniko karyo ndagusoma muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone ufyondeko uracurabona arakaze jya nawe nyene pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu. Aya ni amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu tukayatambutsa kuri Burundi News TV mu biganiro vyacu vya misi yose. Kuri ubu rero aya ni amakuru avurwa kandi mwatoherejwe n'umugwi wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tukayegeranya tukayabashitsa ko ayo muba mwaragiye munyegezwa tukayatambutsa kuri Burundi News TV imisi yose idonido. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira aka kanya. Itangazo riva ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika rikaza nyuma yuko Keri Nkurunziza yibonekeje mu mpuzu zitahora zisanzwe mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko humvirije amakuru akomeye cyane yuko Keri Nkurunziza iyo bashaka kwica ndakugarika na cyane yuko ndakugarika yabonetse mu mugambi ukomeye cyane wo kwanga gushira umukono ku idokere yari yarungikiwe n'umukuru w'igihugu. Nazo mvo zivuga yuko ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyeri cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bwo bufise izo mva. Amakuru akomeye cyane adushikira rero turabashitsa ku biganiro vyacu vya misi yose idonido dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora kaniko karyonda gusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona arakazo jyano nyene upyondeko hama tuje turabana muri aya makuru akomeye cyane adushikira. Kuri ubu rero biravugwa yuko Keri Nkurunziza nyuma yuko afashe ingingo ikomeye cyane mu gisoda c'u Burundi yoba yatanguye kuba yigirwa indakorwa ko bikaba vyavuzwe n'umushikiranganje wa mbere mu itangazo rikomeye cyane. Biravugwa yuko Keri Nkurunziza ashobora gutabwa mu mvuto. Kuri ubu akaba umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca asavye General Prime Niyongabo ko yatangura gukora amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko birabonekamwo Keri Nkurunziza. vyose ibi birahejeje gushika mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku magara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yahawe ishano nk'uko bivurwa na Keri Nkurunziza nyuma yuko ahejeje gutangaza ubugwayi bw'umukuru w'igihugu. Mu ijambo ryiwe rikomeye cyane Keri Nkurunziza akaba yashikirije ko umukuru w'igihugu aremvye, bikaba mu nyuma z'uko n'umutambukanyi wiwe kuri ubu ngubu yoba yasize abagenerali bakomakomeye mu gihe yaja mu gihugu ca Kenya afashe urugendo. Bikaba bivurwa yuko kuri ubu ngubu ibintu vyabihejeje gukomera cyane, ishano nanone rihejeje kwibonekeza mu guhabwa umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca vyose akaba ari buze kubigarukamwo muri aya makuru akomeye cyane. Bikava mu nyuma z'uko umushikiranganje wa mbere nawe nyene yoba ariko araronderwa na Keri Nkurunziza ninde ari bwicu yundi nyuma yuko ibihangange bihejeje kwibonekeza
byibonekeza ko bitariko birakorwa ko bikaba mu nyuma z'uko igihangange General Prime Niyongabo coba cyatanguje gufata umugambi ukomeye cyane nyuma y'uko catangaje ko atamugambi wa kudeta gifise mu gihe umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye bikaba mu nyuma z'uko uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca nawe yo bafashe ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko yatewe ubwoba n'umukuru akomeye cyane mu gisoda c'u Burundi ari we Keri Nkurunziza bikaba bivuga yuko yoba yarongikiye General Prime Niyongabo bikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ruko Keri Nkurunziza kuri ubu yoba yahejeje kurungikira umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca ubutumwa bukomeye cyane ku rukuta rwe rwa WhatsApp nyuma y'uko amubwiye yuko nataraba neza ibintu biraba bibi cyane byaravuzwe yuko umushikiranganje wa mbere yanse gushira umukono ku idoke rikura General Prime Niyongabo mu mabanga kugira ngo Keri Nkurunziza ari we arongora igisoda c'u Burundi na cyane cyane ko umushikiranganje yatanze akaba yaratanze ingisha avuga yuko Keri Nkurunziza ari umwana atashobora gutanga ingingo zikomeye cyane ko vyoba ari ukwangiza igisoda c'u Burundi. Vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu Keri Nkurunziza yoba yarahiriye kugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca bataziranda kugarika na cyane cyane ko bivurwa yuko ishano ryoba ryarahawe umukuru w'igihugu ryoba ryaraturutse mu gihugu ca Ghana nk'uko umushikiranganje wa mbere yarahejeje imisi mikeyi yibonekeza muri ico gihugu. Vyose rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye ndagira ngo ndabasabe mu manuke musi iyi video murabanditse ijambo sabone mu pyondeko muraca murabona arakazogera nayo nyene mu pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Keri Nkurunziza n'ibindi bihangange turaza kubigaruka ko tubabwira amakuru akomeye cyane adushikiye bikaba mu nyuma z'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yoba afashe urugendo rukomeye cyane narwo turi buze kurwumviriza muri aya makuru akomeye cyane ninde yo basigaye ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko amagara yiwe ageze aho umwansi ashaka ninde yoba yaramuhaye ishano bw'amasoko yacu hari amakuru duhejeje kuronka tugira ngo tubashitse kidonido reka tubanze amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma turaza tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka mbere yuko tubashitsa ko amakuru akomeye cyane idonido ry'amakuru avugwa muri politiki reka munyemerere dutangurire ku nkuru y'umubabaro yejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi buterera umwana w'imyaka 5 yarafashwe ku nguvu baca baramwica kuri ubu ngubu rero bakaba baramwishe bamunize. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ni inkuru y'umubabaro kandi iteye isoni ubutegetsi bw'u Burundi mu gihe batariko baragira ico bariko barashikiriza umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yaba muri quartier Nyarumanga muri zone Buterere yatowe ikiziga ciwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere. Amakuru ava aho vyabereye avuga ko yafashwe ku nguvu n'abantu bataramenyekanye baca baramuniga. Umuvyeyi wiwe ashikiriza ko yatanguye kumubura isaha zishika 12 z'umugoroba asigura ko umubanyi yamubwiye ko hari umukobwa yaje kumutora aca mutwara kuraba ireresi. Amakuru adushikiye rero uwo muvyeyi amenyesha ko bukeye basanze ikiziga c'umwana wiwe kiri ahitwa kwa Makara asaba ko abakoze ico kibi bofatwa bagahanwa. Umwe mu babanyi yikekwa ko vyoba vyarakozwe nanone n'abagabo banywa ibyayura mutwe bagenda mu ijoro baborewe. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko n'urongoye zone kuri ubu ngubu baremeza ko ivyo bibi bikorwa n'abagabo bafata ibinyobwa bikaze cyane. Serge Hategekimana asaba ko hoba itegeko ribuza kudandaza ivyo binyobwa bikaze cyane mu mabutiki ahubwo bikaja mu bunywero. Amakuru adushike rero na amakuru akomeye cyane ababaje cyane kuri ubu bagenzi igihugu cacu kiragwaye bikomeye cyane nyuma yuko iki caha nanone kirarengeye ubwenge bw'umuntu biragoye no kubishira mu mutwe na cyane cyane yuko ari aya mabi ariko yakozwe. Ariko ikibabaje cyane kurusha ingene ibi vyose ibintu nk'ibi birengera kandi bikarenga
birengana nk'ibintu bisanzwe. Kuri ubu rero twoba twaramenyesheje ikibi ku buryo kumva ibintu nk'ibi bisigaye bisanzwe. Umukuru w'igihugu yoba amenya ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi akaba yumva bisanzwe. Umushikiranganje wa mbere yoba abimenya akumva nk'icaha gisanzwe. Umushikiranganje w'ubutungane yoba yaravyumvise akinumira canke vyoba bimeze bite? CNDH yoba yaravyumvise. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yoba yarabimenye akinumira. Abatwara igipolisi bobo barumvise bino bintu. Kuri ubu rero amakuru adushikira nuko ibintu vyabihejeje gukomera cane. Bamwe baribaza niba abakuru b'amasengero boba baramenye rino bararyaguye bagaca binumira canke vyoba bimeze bite. Iki ni ikintu categerezwa guhagurutsa kandi igihugu cose tukibuka twese abana bacu tukiyamiriza irivumwe mu gihugu cacu c'u Burundi. Ababikoze bagafatwa bagahanwa vy'akarorero. Sinumva ingene turonka umwanya wo kwirirwa turiko turiruka inyuma y'urumuri ngo rw'amahoro tukabura umwanya n'umutima wo kwiyamiriza amabi nkaya akorerwa mu gihugu cacu Burundi. Ni inkuru y'umubabaro cane twagira ngo tubashitse konga mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu biriko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane abeje kudushikira ku bijanye n'ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka amakuru yacu tuyabandanirize mwe yavugwamo n'ubundi nanone mu gateka k'abana. Abana bagendana ubumuga bwo kutabona barahura n'ingorane zitandukanye, harimwo kubasabisha imfashanyo. Abafise impano nabo bakayobezwa mu mashure amwe amwe kugira ngo bikunde hagume kandi ku nyungu z'amashirahamwe vyitwa ko ari arabafasha. Kuri ubu rero ivyo bishikirizwa na bamwe mu rwaruka rw'abana bagendana ubumuga bwo kutabona, mu gihe Uburundi n'amakungu bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariye agateka k'umwana kuri uyu wa 20 Munyonyi umwaka wa 2023. Kuri ubu rero abo bana bagendana ubumuga bwo kutabona biravugwa yuko bavuga ko uwo munsi washitse mu gihe hariho ibigo bicibonekeza ko vyoba bishigikiye kandi bikaba bishingwa ku nyungu zavyo vyitwa ko bigomba gufasha abana bagendana ubumuga na cane abagendana ubumuga bwo kutabona. Kuri ubu rero umwe mu bo twayaze agira ati hariho ibigo bimwe bimwe bifata nanone bikegeranya abana bagendana ubumuga bagomba ngo bafashwe, ariko muri uko kubafasha ugasanga babikora ku nyungu zabo bwite. Atanga akarorero ati barashobora kwegeranya abana bagaca kuri ubu barondera ayandi mashirahamwe abafasha akabaha nk'ibikoresho bitandukanye, ariko ugasanga wa mwana ntaco akungikiye kandi ntacyo ahungikiye nk'uko tubishikirizwa n'uwo nyene. Kandi iyo mfashanyo yabonetse kubera we, ndetse ni naho biba biboneka yuko hageze ko ava muri ico kigo bitamenyekana, kandi nico kimwe muri vyo biriko birabaca intege. Amakuru adushikiye rero nk'uko babandanije babitwiganirira bivugwa yuko ngo n'abafise ingabire yo kuririmba akenshi nabo ibigo vyabo biba bibatererana na cane baba barimwo ngo barabakunda guca baguma biyobereza iyo bagera baheze amashuri kugira ngo bikunde bahagume, kuko imfashanyo bahora baronka batosubira kuzironka. Kuri ubu rero bikaba bivugwa yuko abo bategetsi baba barongoye ayo mashirahamwe arimwo ivyo bigo vy'abo bana baba bafise bagendana ubumuga bwo kutabona. Bikavugwa yuko abo baba barongoye ayo mashirahamwe aribo bibonekeza mu gukoresha no kurya ayo mahera n'imfashanyo ziba zarungikiwe abana b'u Burundi. Abo bana bagendana ubumuga barasaba ko abafise ivyo bigo ko boshigikira kandi bo gushishikara bakabafasha, ariko iyo habonetse imfashanyo igashikira bose kuko ari bo bigenewe, kuko ngabo bafise impano zo kuririmba iyo bavuye kuri ivyo bigo atagishobotse. Kandi bikaba bivugwa yuko iki ari na kimwe mu bitegerezwa yuko igihugu c'u Burundi coba kiriko kirasubira inyuma mu nyuma zuko dufise intumbero yo gushika muri kazoza kameze neza. Amakuru atumeye cane adushikira rero turaza kuyagaruka ko mu biganiro vyacu vya misi yose dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero bikaba mu nyuma z'uko hari ayandi makuru akomeye cane avurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibintu vya bihejeje gukomera cane nyuma yuko hariko harumvikana amakuru akomeye cane ko abasirikari b'u Burundi bariko barahashirira. Biriko mu nyuma z'uko bamwe mu ntwazanga bo mu gisoda baduhaye amakuru bivugwa yuko hari abasirikari n'ubundi bashika batatu bahejeje kuburwa irengero, na cane yuko bivugwa yuko babinyegeje mu mashamba ya Kongo atandukanye ari mu bisata bitandukanye. N'inkuru z'umubabaro
cyane zejeje kudushikira nga kuri Burundi News TV tuba tugira ngo tubashitse ko vyose idonido bikaba mu nyuma zuko abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku bwumvikane bwo mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye no ku bwumvikane bw'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru dufise rero turaza kuyagaruka ko muri idonido ry'amakuru twabateguriye tubashitsa ko ibijanye nuko igihugu c'u Burundi igisirikare c'u Burundi kitariko kiratangaza ibijanye n'abana b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Kongo ariko mu nyuma bagatangazwa kandi bagahambwa. Amakuru adushikiye rero na makuru ababaje cyane ateye agahinda tugira ngo tubashitse ko yose idonido nizere ko wahejeje gufyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyonda gusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ibiriko biraboneka nga mu gihugu cacu Burundi ni ibintu biteye uruhagarara na cane mu butungane bikaba mu nyuma zuko hari abariko bagaragaza akarenganyo bakorerwa muri leta y'u Burundi. Amakuru adushikiye nuko ibihangange bikomakomeye vyibonekeza mu kuba vyiyegukira ku matungo y'abene igihugu na cane abegereye ku mabarabara hariko harumvikanwa umwe mu bihangange bikomakomeye umwe mu ntwazangabo muri CNDD-FDD ari nawe mugambwe ku butegetsi kuri ubu bikaba bivurwa yuko hari umwe yoba yari yagiye ibijanye n'amatongo y'umwene gihugu. Kuri ubu rero turaza kugaruka kuri iyo nkuru ikomeye cyane ihejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka amakuru yacu tunayabandanize ku bijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikaba mu nyuma zuko kuri ubu bivugwa yuko yoba yarahawe ishano. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu idonido nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone. Reka tugaruke tuyatangurira kuri ayo makuru akomeye cyane nkuko twebabwiye mu fiyofunyo avuga ku bijanye n'ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubirire ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi kuri mwebwe muri ko mumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndasubiye kubaha kaze kuri mwese mumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku igana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze kuri ubu ngubu rero nkuko twabibabwiye mu fiyofunyo twababwiye umugambi ukomeye cyane ku bihangange biriko biribonekeza umugambi ukomeye cyane wo guhungabanya umutungo kandi wo guhungabanya umutekano w'igihugu. Aka kanya amakuru akomeye cyane adushikire nuko Keri Nkurunziza yoba yarahiriye kuba yagandagura Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi na cane ko ikindi gihangange Gervais Ndirakobuca yoba ari we yahaye umukuru w'igihugu ishano. Amakuru adushikira rero turaza kubibashitsa ko vyose idonido bikaba nyuma zuko Gervais Ndirakobuca yaticiye ashira agaragara itangazo giturumbuka riraba Keri Nkurunziza na General Prime Niyongabo ivuga yuko yoba ashaka ko General Prime Niyongabo afata ingingo ikomeye cyane mu gisoda c'u Burundi. Keri Nkurunziza akaba yotabwa mu mvuto na cane ko yibonekeje mu mpuzu zidasanzwe. Bikaba biriko biribazwa ko na benshi niba izo mpuzu zoba ari z'umwesi Petero Nkurunziza canke niba yoba yazirondeye mu gihugu ca Kenya. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aciye afata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko agize urugendo yerekeza mu gihugu ca Kenya. Vyose rero turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ndaciye ategura umugambi ukomeye cyane w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Bikaba mu nyuma zuko ho basigaye abajenerali bashika batatu boba bagiye kuba bariko barakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu. Na wa muzungu umwe yavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba yarekuriwe kuja aho umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Bikaba mu nyuma zuko iri tangazo rivuga yuko Keri Nkurunziza ko agomba gushikirizwa ubutungane ryo barihejeje gushikirizwa n'uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nyuma yuko humvikanye ko hari ubutumwa bwa murungikiwe buciye ku rukuta rwiwe rwa WhatsApp. Hari n'ayandi makuru akomeye cyane tubandanye tubashitsa ko wicu usabwa ntuje kure manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene upyonde ko turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane ajanye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko amupfumo aturuka mu gihugu ca Tanzania ahejeje gukora ibintu bikomeye cyane ku buzima bw'umukuru w'igihugu.